Mama ndamugurira agatenge umuryango ndawuteza imbere nzoshigikira imikino n'imico kama abaririmbyi abanyamideri n'abatamba ama baserukira Uburundi mu mahanga bisi indoto zo kuba gentleman bisi indoto zo kuba gentleman bisi indoto zo kuba gentleman ateza imbere igihugu you the one million wendo wangu kusokana kushimana nawe nibihagije nifuza kuzobana nawe kubibona bite oh baby uzobinkorera yo uzobinkorera yo yeah herega ibihenda amaso ni byinshi bikanarahura umutima nkuko mubizi neza yuko twamaduha umwanya baririmbyi batandukanye muri studio za Black FM twagendewe muri studio za Black FM twagendewe ndivuge twagendewe kandi twigera dukubita squatter kandi dutanze ibintu utanga ibintu byo kuri minushi kimwasho kutandaga muziki oya manje urazike iryo jambo dajyanje mfuma mvuga yuko ari new generation oya je nkunze kubivuga ko yarakunze neza gukunda baririmbyi wewe abanivyi bakiza new generation je ndabemera sana kabisa je ndazi kubafana kabisa kandi je ndakwemera kungena supporting umuziki w'u Burundi kandi nibaze neza batazi kuda supporting umuziki w'u Burundi n'uburi ngaha uno musingo dufise nde rero ibintu bibatanga gushuha rero nijwi riciye rihinduka uno musi dufise umuririmbyi afise ingabirano itari yo guteresharja itari yo gutiza itari inganga itari yo kugira ibiki ahubwo yavukanye kandi azivyarimwo ariko azivyarimwo gute nikore ko ahagarariwe ndetse ahagatijwe na bamwe mu ntare batinya mu ntare zikaze zizicari cyo muziki ndetse zizicari cyo entertainment. Yes sir. Yanaherekejwe uri kuba dukurikirana duzu kuboko hejuru duzu rutoki hejuru ndakubonye umwe babiri batatu batanu batandatu ecumi bakuyashumi unwiki ufatiki reka twakira umutumire wacu kabisa reka twakira umutumire wacu muri Black FM ariko imbere yuko twakira umutumire duzu rutoki ahuri je ndiko ndakubona nuko urambona umwe 10 babiri 50 ijana bose badugije urutoki kabisa nimwigera munanirwa muri studio za Black FM Ange Minushi. Yes sir. Dufite umutumire araberewe mbiri kintu wakunze kuri we ataranavuga nakunze namonye kujisha ndabona ko ari umunga ari hambo atekanye Minushi utanguye uya biri seri vuga basikirundi byo by'amahambo none ubivuze okay atekanye na nagashizemo n'umunga atekereje urumva ikindi kintu nakubwiye kuri new generation mu bintu nkunda ndakunda ukuntu batekanye bafise ingabire ariko nabantu batekereje bubaha ribona yakuravya guma kuraba ingene uri kuramuvuga aguma atekereje antuka vraiment akomeze uko ni commentaire ko mu muziki twagiye mu muziki Landry twagiye asante sana uyu munsi twagendewe umwe yamaze kwinamura mu gitari yamaze kwitazura hari wamaze kwitazura mu gitari umviriza gitari freestyle gusa y'igitari gusa atajwi igitari gusa ico ni gitari gusa uwoni mwenye gitari chake mwenye gita yeah yo yeah yo let's go yeah Black FM style system n'ikiganiro kibaha umwanya mwiza wo kumenya amakuru mutazi kuba artist ndetse no kuba sanzwe bakubi 1 2 thank you so much ariko tuvuye kuri mwenye gitari chake mwenye kita chake tuge kuri mwenye sauti yake mwenye ijwi giwe agize n'indome nyinshi gose harimwo na gatanya hagati mu zina giwiwe ni Mr. Bado Mr. Bado ejo twaramuvuze ariko nibaze neza ko benshi mutamutahuye kubera ko twamuvuza adahari uno munsi turi kumwe muri Black FM izina ryo ni rirerire ariko ririmo espace ririmo itandukaniro ni Bado itwa Mr. Bado mwenye sauti yake without guitar twagiye yeah oh na yeah
imana nimpezagira nzogurira agakinga papa mama ndamugurira agatenge umuryango ndawuteza imbere nzoshigikira imikino n'imico kama abaririmbyi abanyamideri n'abatamba hama baserukira Uburundi mu mahanga maze bagaruke batahukanye amakamba nzofasha abana bo mwibarabara abapfakazi n'abanaho nikora imfubyi nzozihagararira abashonje nabo nzobafungurira mfise indoto zo kuba gentleman mfise indoto zo kuba gentleman mfise indoto zo kuba gentleman ateza imbere igihugu mfise indoto zo kuba gentleman mfise indoto zo kuba gentleman mfise indoto zo kuba gentleman ateza imbere igihugu yo kubaka imvuriro ku Gatumba amashure n'isoko ku Gatumba shinga amakoperative aho mvuka abanyagihugu biyungunganye zogwanya gatontezo zogwanya karenganya zogwanya amacakubiri zoharanira amahoro kwishira ukizana gutungwa n'ibyo ukora guha gaciro iby'iwacu hanizo ndoto mfise indoto gentleman zo kuba gentleman kamera amashi sema Black FM Landry Promoter anje minushe indoto zo kuba gentleman indoto zo kuba gentleman indoto zo kuba gentleman imbere igihugu sema bado Chizo 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 Pro msaza umeze fresh my brother ndameze neza welcome again muri zo za Black FM merci sana ndashimye cyane kuntu nguma mutwakira kabisa habaye muhira of course nibyo twadukeneye kugira ngo natwe none urazima ngo habaye muhira kwera impano zose ziri wabo aguma zari impano shasha aguma kubita nico ni ikintu ciza mini turafise imbere ko twakira bado turafise Jocelyn my brother vipi umeze neza igikurangura kizi akajwi sumumekanishi sumumotari wapi sumumotari n'umuririmbyi Jose twagi Marayika ariko iriya ndirimbo yikunda gute arabizi impamvu ndayikunda ya Malava signorita jewe ndakubuza nosara gwino hafi mama Krista maze ndinde baby kuzimira kurumwe niratira kandi nifuza kuburayo sinzokuburira n'umwanya nzakwama hafi tutabana sinzokuvanga nzakubaha icuri mama Krista yo zonakubaha mazurize nguhoza amarira yo guha byose twubake tubane rugume base bavuga I gonna be your party girl I pray God I got that for you baby give me your love I gonna take care for you take care of you maze nguha urukundo ngukunze wibure baby give me your love I take care of you take care of you asante sana asante sana Malaika Mama Krista Malaika my brother ndakwemera cyane bro ebana big up ariko n'umutufise kandi na bado welcome bro asante sana umeze neza genda meze neza cyane gose ego ndashimye Chizo bunu wavukanye imbuto kora impano zose zimaziheriwe kabisa umva niyo shene ya D1 bado Jocelyn umva agashusho abagumamwe kari muri ya cercle
bumva bari muri wa muzingi sinobimenya ngira ni numuhezagiro kabisa murahawe ikaze rero ego murakoze ego ikibazo cya mbere kuri bado kuri kwese mu kwita bado vyavuye he vyagenze gute amazina yose wahawe n'abavyeyi nayahe abavyeyi baranteye iteka banyita niyo gushimwa Ezras hama impamvu nagiye guhitamo izina bado nabirabe bivanye n'ukuntu ubuzima usanga bugoye rimwe na rimwe ariko twebwe abantu tukifuza kubwihutisha hari igihe rero uhura n'ibibazo ukifuza ko ibintu bigenda nk'uko uvyifuza ariko imana yose ko ibishaka rero maze kubona yuko rimwe na rimwe bisaba yuko twitonda hama tukarindira igihe je nanje namandindira igihe cyanje safi bado vuga nk'ubu uko ndabahaye indoto mandabwiye ati bado n'ibindi bizoza bebe uri kurumviriza nk'uko ukuntu wishuce kibazo cya Landry tugaca twumviza n'indirimbo yawe uri umuntu kenshi ucamva yuko kenshi kunze kwiyumvira cyane ibintu by'ubwenge bizoshika ngo turirimbire iby'urukundo canke uhora wandika ibintu by'urukundo ndabyandika kandi cyane ndi for mu bintu biri romantique uretse ko gusa gakemanyi ko muri no miss nabonye kabakwiriye ari indoto ego merci beaucoup bado urumuri bon reka nakwita umuririmbyi mushasha bon ariko atari mushasha nkuko uri kadugana nawe bavyibaza sivyo ariko reka nakwita umuririmbyi mushasha atari gushigikirwa ubu ikintu cyahindutse kuri bado cyo kiratuma ashikira Landry Promoter n'igihe yaronse iki bon ikintu nungutse abagenzi kandi beza bon abo bagenzi nabo kubwira dure nabo twahujwe n'impano yiwanje barambona mw'ikintu aravuga ati ndabituye arabona ati wewe turashobora gukorana kandi wova mw'ikintu peut-être ejo hazoza urashobora kuba uwo wifuza hama niko gutegwa iteka uyu munsi nkashika ngaha mbega bado ubu yosaba iki nk'umuntu ariko aratwumviriza bon jewe ndibaza kuva uyu munsi no kuva ku ntango nagatanguriyeko kugera aho nzovuga ati nkeka nko kwiherezo giwanje zo kwama nkene abamfasha abansupportinga mu buryo mentalema no mu vyumviro no kuvuga mu vyumviro mu buryo nkene abagiriki abansupportinga bado tukiraho nyene je urazi ko ndumutananirwa je ndabaza cyane kandi niyo mpamvu waje ngaho tukubaze bado ari indirimbo zaheze imyaka 2 zigiye habona sivyo ico gihe bishobora gushika ugasanga Cizo rimwe bwahure cyangwa n'abandi benshi rimwe bwahure uno mwanya nimba mwatubwiye yuko kwanza yuko ngo mwungutse abagenzi ariko no muri iyo myaka mwari mu bafise sivyo ariko ubu hari ikintu kanaka cyo cyahindutse kuri bado ariko nashaka kumenya mire makers niki kuri wewe komanda kubona Jocelyn na Cizo mire makers niki sawa urabona mire makers ni umuryango wanje kandi ukuze baramfashije byinshi na cyane nubaka ibimfasha nubwo ndimo ndakorana na Cizo nabo ndacakeneye ubufasha bwabo kuvuga aba twarahuye duhuriye muri Umuriro Makers nkuko nagenda kuririmbira nka studio nakundi sawa hama niho baje kuvura talent yiwanje sawa babona yuko tubaye closer bakaza baramfasha ibintu abiriya mu byo bashoboye kubyo bavyiza Cizo wamenye bado ryari mwamenyanye ryari byari bigenze gute niba ubuvyibuka bado twamenyanye ndibaza hari muri 2019 icyo gihe ubwa mbere twahuriye muri studio yitwa Zenges Record niyo nakoreramo ya Mukamenge yego icyo gihe bado yakora utuntu tw'amakavers amakava y'izindi ndirimbo zike zitandukanye icyo gihe ndibuka yuko hariho na cover nakoze icyo gihe niho twamenyanye gusa nitwabananije cyane twongeye guhura cyane aje gukora indirimbo muri Umuriro Makers hari muri 2020 ndibaza yego niho twongeye guhura hama niho na découvrir neza nikiri muri we yego uno muririmbyi arakaze arakaze kandi ndaguteye intege je intege ndaziha umuproducer kwa aba producer barirengagizwa cyane impamvu nkunde kubatera intege kubera ko nabo nyine ukora composer beat yonyine uravuza nk'ibintu bitabaho ugasubira ukavuza ibintu umvura ruha mwese muraruha Cizo uno muririmbyi muri myaka 2 ntitwari tumuzi
yego ico gihe cyose ntitwize tumumenya yego ariko urabona neza ko yatangiye kutwinjiramo ariko aratuzamwo ndetse urabona ko adufise pore pore Joseph twaramumenye kandi n'ubu Joseph ahagaze neza yego Joseph ahagaze neza kandi kubera ku nguvu zanyu yego bado muriko mukorera iki kugira abandanye yerekana ubushobozi asanzwe afise mbega niriya ritandukana riri hagati ya CB Music na Million Makers na Chizo on the beat Chizo Pro na bado okay novuga bado muri kano kanya novuga nije ndamuhagarariye umuririmbyi dukorana ni cross artist niko nabivuga ni umuririmbyi ari hafi yanje nanje nkaba hafi yiwe kugira ngo dufashanye bishotse tuduzanye reka ndabivuga gutyo hama Million Makers ni inzu ihinyanyura umuziki kandi ni recording label irimwo Jocelyn Hood Lanty Butterfly nuwo bita Sami Melody nsanzwe ndi official producer wabo Million Makers ni novuga ni inzu yagutse ni recording label yagutse nshobora kuza gukoreramwo ivyanje na Jocelyn na Lanty Butterfly na Sami Hamangacha naha agashobora kuza nundi muhinyanyuza akakira abantu kugira nanje mbandanya akazi na CB Music novuga nuko bimeze Minu oui urabitahura ivyo binavuze ivyo ndabitahura mugabo hari akantu nshaka kumubaza cyane uvuze ngo numuririmbyi ari hafi yanje nanje nkaba hafi yiwe no kuvuga duca twumva yuko vyabene karavuga ibibazo ngo vy'uburyo vyiki no kuvuga gize ikibazo c'uburyo kugira sore clip naho bugifise sivyo ego reka tubivuga uko twese turapambaniranira kutudonke turafashanye gishoboka niyo iyo mbwiye ati mbo njengiye muri interview nta mafaranga mfise urashobora kumfasha cyane nawe yego nawe yafise arashobora kuyamba turafashanya aba baririmbyi bacu rero bashasha muri iyi minsi bafise ibibazo byo kuronka abantu nkamwe mukabafasha bagera imbere mugaca mubareka ni giki kuri wewe gituma bado yogira confiance ati uyu tuzopfana ego Minush atarishura mumbabarire atarishura nongerezeho kukabazo ka mugenzi wanje Minush kubera ko numvumisumenga hamwe no fata undi mwanya gukwibaza kandi bisa no bandiko ndabatakariza umwanya ego nongerejeho kabazo ka Minush nanje ndongereza ko mvuga ati ico kinyi uvuze yuko abaririmvyi baraza mukaba close ego nturi manager wiwe muri oya uri umuntu amubaha gufi so ati kumanuro canke ni ari crise yashobora gukora video canke audio bishobotse ukabikora sivyo hari ibibazo bimaze imisi bihari mu muziki nimba Jocelyn atarahura navyo canke bado atarahura navyo hari abonzi kandi abapeti bafise impano hari umupeti yitwa Adobad uramuzi sivyo ibibazo yahuye navyo urabizi yego umupeti uno musi afiswe na Wonder Boys Hero ibibazo yahuye navyo urabizi sivyo umuririmbyi uramukora yego ari hafi ya ukamukora ukamumubaka hamara kuronka management kanaka imutora cyangwa umubosi kanaka umutora ugasanga uri kumukubitira ibiharuro uri kuramufata kandi nawe ubona yuko ivyo biharuro umuririmbyi wawe ivyo nibazo byashikiye Ibreezy yafashije bajya abandi yego bado Jocelyn ivyo nibazo namwe ubwahanyu mushobora kubaza aba director babegereye nivyo bose si bamwe ariko niki kintu ushobora kubwira runo gwaruka rushasha ufise mu minwe yawe mu gihe tuzi neza katana contract mufitaniye ya ego nta contract dufitaniye novuga burya iyo ugize umutima w'urukundo simaka ugira umutima w'urukundo wishimikije amafaranga canke iki murabizi neza cyane na jewe yo ntahura na bamwe ngo bavuge ati icaranga ukore canke garagaza icyuri nanje sinari gushika jewe rero ndabivuge ngaha sinovuga ngo ndiko ndamufasha kumvo y'amafaranga canke ibindi byose bizoza bimutumbera ndiko ndamufasha gusa icyo nshoboye gitonye mfise ndakimusangize ejo niyatera imbere hari ikazonyebuka kandi ndazi abo n'abana beza ndabizeye tumaze gusangira byinshi turamaranye urumva nk'imyaka 3 nubwo hatarazamwe kese z'amafaranga menshi ariko turamaze kumenyerana ubuzima kandi twese turabuzi ntazavaza cha kibazo ngo indirimbo nije nayikoze ati indoto nije nayikoze ati je imbere yuko rero usinya contract muri management kanaka ati ibana yana yakoze indirimbo ndayabona indirimbo zibatangura gusohoka kwa Chizo zari sabato bataruka indirimbo ndazifasha jewe ndibaza urazi ko nanje nabanye na Kamikaze Nation imyaka myinshi so kuvuga ko nari perfect iwe mu kazi kiwe hari gihe usanga hariho nibindi turiye ko bitagenda neza ariko
nk'uko nanje yari yantoye avuga ati wewe cara ngaha tugira iki turondera iterambere, ntiyari kubona jewe nteye imbere nteye intambwe akaca ajya umuhari, kuko urabona n'ubundi ko nabandanije mfasha ugwaruka rwiwe ugwaruka dusangiye. Ivyo navuze sinavyivuge ko muteri, ariko ajya kenshi ugira message ishobore gushikira abantu urishira muri place yayo, urishira muri place yabo, sivyo? Ariko ndabona indirimbo irimo message nyinshi zitandukanye, uriko urashooting ino video cyangwa kurakora ino ndirimbo, nibe bintu byo byarakugoye? Ndiko ndashooting iyo ndirimbo, nukuvuga ari gihe twashaka nka location runaka, ugasanga aho hantu kwaronka nibitworoheye kabisa, ugakenera nk'umuntu aza kugufasha mu masanamu ugasanga biragoye. Ikindi naco uwo munsi imvura yaraguye, amasaha twe twapangiye gukora bica birahara, twakoze umwanya muto ariko turashima ko byagenze fresh kabisa. Special thanks kuri indoto. Murakoze cyane bande special thanks ndahera kuri Chizo n'abandi benshi ntotondagura, usanga ariho nkuba gusapotinze mu buryo bunaburiya kabisa. Yego nukuvuga special thanks ngaho narashimiye mukuru w'igihugu, kuko sinashimiye umuntu yamfashije, ahubwo nashimiye umuntu mbona ari mwarakora neza. Hama ndashimira na honorable Audace, nawe soko yamfashije niko yigeze gukora ikintu kiranezera. Ndashimira DJ Kiss arigera mfasha, ariko aramaze gufasha ugwaruka Landry Chizo mitwa muhaitis abana sikizo kabisa aramuhaye link gira ngo ntarayibona. Ego ntarayibona. Bon ico cyumviro cyawe nico je nashimiye abantu mbona bafise impact cyane mu rukino ndimwo jewe cyane bafise icyo barimo baraterera, kubera jewe 50% mu kintu navuga ko ndimo ndinvestisamo havuye ishure haca haza umuziki. Kuvuga umuziki ni nka passion yiwanje, niyo mbonye umuntu arimo aratera intege, umuntu afite talent birangyohera cyane. Asante sana. Usanzwe wiga? Ego ndi muri back to University y'u Burundi. Wow. Bari info tugira ari Jose urabo vyumva uri ku masomo. Umuziki wacu nababwiye, umuziki wacu mu myaka ingahe ndawubona kure cyane. Sawa. Ego mukurangiza kino kiganiro cyacu. Umaze kumvise indirimbo Indoto kandi gatoya. Ni indirimbo ubonetse gikoze neza, imwe amasanamu meza. Ja kuri YouTube wandike Indoto by Bado Bado. Ni indirimbo irimo ivyamamare vyinshi, harimo abakinyi b'umupira, abanonotsi, umwe mu banonotsi dufite dukunda cyane Francine Niyonsaba, nyene icubahiro umukuru w'igihugu nandi mazina atandukanye y'abanyakubahwa. Ino ndirimbo uboneze ko baririmbyi bamaze gutera indi ntambwe mu kwerekana neza yuko ingabano bahawe n'Imana basho kwikoresha mu kundisha abandi igihugu no gukunda ibikorwa by'iterambere by'igihugu cyacu cy'u Burundi, gukunda abavyeyi, gukunda ishure. Umva ko ari n'umunyeshure yiga mu university, abaririmbyi benshi byananiye, abahinyanyuzi bafite amatara yo ku maboko nka bacizo, amashure probleme Joslehud, amashure ode ku masomo yariko ni byiza cyane ingabiro n'Imana kandi mbona tukira nyine rero Cizo tujya dukora kantu Minushi yabaje ikibazo ciza ati none umu brother ati nakarimbo k'urukundo none shaka ko mutugira kapera gatoye gusa kujanye ndaguhesije. Cizo unachikubali? Umeze neza ku gitanda? Ndameze neza nakibazo. Bado uko fresh? Niko sawa. Kandi rero bisaye kutaregeza nijwi rya nyuma ryawe ko twe turasoze mu biganiro. Sivyo? Ego twe turasoze dufite iminota 2 gusa. Naco. Baking turagufasha, Jocelyn aragufasha. Sawa. Ndaguhasije. Sivyo? Sawa. Cizo ndaguhasije. Wose unachikubali mzee? Haina noma. Kabisa. Sije rero tuvuga umukobwa, mvuze umukobwa yahevye umuhungu mibisha cyandaba. Nikavuga je byose ndi sawa je ndigada. Vuga umuhungu yahemukiye umukobwa.
cyangwa umukobwa ahemukiye umuhungu umukobwa ahemukiye umuhungu amubwira ivyo yamukoreye amwibutsa umwanya nataye ndawicuza hey ndawicuza nkababara bikanyanka mu nda muri ujya mwanya nari gupfuma nsoma ibitabo hoya mama waramara amaje mu bandi bagabo yeye ndabizi uzibuka ko nari naragukunze uzogaruka ntakigukunze thank you so much okay Chizo naje kuri beat yawe nawe wowe wishakiye wewe ivugize ikintu ushatse uri siko vyibuka avuze aje kuri beat ya Chizo aje kuri beat ya Chizo aje kuri gitari cha Chizo uririmba ivyo ushaka ariko gusa uje kuri beat gusa ya Chizo nubwo dutwenga baby fisa makenga kombo nawe unyishimira byinshi tukanabisangira mbega uzombyarira mbega uzishimira kwitwa mukabadobado uzonyubahira mama wanje mbega nuzoja mu bandi ukanyita kuze wawe wagera mu bandi ukanyita bro ntuzoneza aba ex baby bonwenga you the one million wendo wangu kusokana kushimana nawe nibihagije nifuza kuzobana nawe kubibona bite baby uzobinkorera yo uzobinkorera yo herega ibihenda amaso ni byinshi bikanarahura umutima bijya byose ubona biyagayaga byinshi byuzuye umwijima nk'ababa bosi b'ababanyi mukoresha bakoresha amahera n'aba bagenzi banje babi bakubesha nawe ukemera tubona baba bogari bagangwera mukansiga asante sana merci beaucoup bro you the best asante nako navuga ngo iby'urukundo n'umusabishoboye reka kabisa tugeze nga Chizo tugushimire my brother ego natwe turabashimiye kabisa turabashimiye uburyo mubana mutwitaho ego talent zirashari nyinshi zikeneye gufashwa kandi mubidufashijemo vraiment tworonka abandi bantu bashasha baririmbyi bashasha bakora ibintu bishasha ndibaza yuko tugiye hamwe kandi twese birashoboka Harambe CB Music Harambe Mire Makers Penel on the beat my brother big shout out to you my bro ubahwi bado my brother utubara cyane twose umwanya kwakura ariko tuzaguhamagara umwanya wiyaguye je ndakwemereye vraiment kugushigikira nzovugana na Chizo ndabe akantu twakora je sarabizi ko ndumutananirwa kabisa bro umbabare sinabigenda kubona ariko ndumva abantu ba feeling new generation ba feeling ijwi giza n'umuziki mwiza kubera ko iyo ejo nzogora challenge ndiko ndayiririmba ndai ku mutwe kandi kabisa ego asante papa Jocelyn Hood tugushimire bro thanks sana kabisa umeze fresh ariko nawe cyane gose kabisa urakoze cyane kutuzanira undi muhungu uzazutuzana kabisa asante sana reke tubashime cyane gose mwebwe mwadukurikiranye kuvuga cyisa indwi kugeza ino masaha isaha icenda nibazireza ko mwaryohewe kadufise umutumire bado Jocelyn Hood na Chizo pro bari muri studio za Black FM Mugano Star System turakunda cyane gose sinarije muri za Black FM ndi kumwe na mugenzanje Ange Minouche nibazireza ko tuzosubira ku munsi wejo igihe cyisa indwi asante sana